Mwaba muzi yuko mu Barundi bo hambere habayeho imigumuko, hariho abantu biyamirije intwaro igihe abakoroni baza mu Burundi. Ni Gloria Munezero kuri BITV, ikaze mu kiganiro harabaye. Tugerageje kugaruka kuri kahise k'u Burundi, tuyage uko abazungu ba mbere baje mu Burundi. Nk'uko tubikesha ibinyamakuru vyagiye biravyandika, mu gice ca kabiri c'ikinjana ca 19, Uburundi bwarashwawe n'abanyamahanga baturutse i Buraya, ba mukerarugendo hamwe n'abashakashatsi. Umuhinga muri kahise Emile Mworoha aratubwira ko umuzo wabo wagenze n'uko abarundi babakiriye. Abazungu ba mbere batanguye guhonyoza ikirenge mu Burundi ni Richard Burton na John Speke, bashitse ku wa 14 Ndamukiza 1858 baduganye Tanganyika bagera i Nyanzarake. Bari abasirikare b'Abongereza barungitswe n'uruganda rw'indondabihugu rw'i Londres baje kuraba isoko rya Nile. Binjiranye ibahari Indiano bashika muri Zanzibar, mu nyuma binjira muri Tanganyika bashikira ahitwa Ujiji mu 1858. Bahasanga Abarabu bakora urudandazwa rw'abantu baja kugira abaja n'amenyo y'inzovu. Abo nibo batoyemwo abasemyi. Abasemyi bakaba arabasigura indimi kuko bumva kandi bakavuga indimi zivugwa muri ako gace. Abakurikiye ni David Livingstone na Henry Stanley, umumenyeshamakuru yakorera ikinyamakuru New York Herald. Bahuriye ahitwa Ujiji baca barazanana mu Burundi gushika ku ruzi Mugere, aho n'ubu hari ibuye ryabitiriwe. Hari mu 1871. None mwokwibaza ko ari iki cabagenza? Benshi bari baje gutembera ngo babone isi, na cane cane ko Afrika batari bayizi, kandi babona hari amashamba batari bamenyereye iwabo. Ariko Stanley we yari yahawe igikorwa co kuza kurondera Pastor David Livingstone yatakariye muri Afrika y'ubuseruko. Abandi bari baje kuhacumbika bigisha idini. Mu mwaka w'1879 gushika mu mwaka w'1881 abapatiri bera bashikiye mu Rumonge, naho ingabo z'abatware ba Mwezi, Bikari na Rumonge zitaborohereje. Umupatiri yera umwe yarahasize ubuzima, abazungu baca barata baromoka baja gucumbika i Masunzu mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko ubukoroni bwatanguye mu Burundi mu 1892, inyuma y'inama y'i Berlin mu Budagi, ari nayo yashize ku ngingo yo kugabanganya Afrika, uwitwa Oscar Baumann yaraje azunguruka Uburundi kuva mu buseruko gushika mu burengero. Yinjiranye Bweru, Imuyinga, Kayanza, amanuka ni Makamba. Ashitse mu Kayanza, umutware w'Umwezi yitwa Ntawurushira, umukwe wa Mwezi, yaje gutangira Baumann, nawe afata inkoho aramurasa, arasandaba nawe arakomeza urugendo. Oscar Baumann yagenda aratanga amadarapo y'Ubudagi n'amakete avuga ko Ubudagi bweguriwe Uburundi. Aha abatware bose yabona. Ivyo vyasigura ko Uburundi bwamaze kugwa mu minwe y'abakoroni. Kubw'umuhinga Emile Mworoha, abo bazungu ntibari bakeneye uruhusha na rumwe rwo kwinjira mu Burundi. Bazi uko bashatse bagasubira inyuma uko babigomvye. Ntawabakurikirana. Bashitse ku kivuko ca Zanzibar baca bafatwa mu mugongo n'ubuserukizi bwabo bwari buhasanzwe kuva mu mwaka w'1833. Kuko tubandanya tubisoma muri iki kinyamakuru, mu nyuma baca bakoma umurongo w'abazungu, Abarabu b'abasemyi n'abandi bantu bavuye Ujiji na Bagamoyo batoranira ku nkengera z'ibahari Indiano baraza mu Burundi ngoba. Abo batora ku nzira bari abamaze gukorana n'abanyamahanga n'imiburiburi nk'Abarabu
canke ababa hafi y'ibisagara vy'abazungu. Babagirira akamaro kanini kuko benshi muri bo bari bazi igiha. Igiha kikaba cari kirimi gishaka kumera nk'ikirundi hamwe n'igiswahili. Abo bazungu bose baza mu Burundi baba babanje gutoza neza ibiraba iyo bagiye. Nk'akarorero, Barton na Speke bari bazi ko Burundi buganjwe n'umwami Mwezi Gisabo, naho bashitse mu Burundi umwami Mwezi Gisabo amaze imyaka 6 gusa ari ku ngoma. Bari bazi neza ko uwo mwami ari intwari, inkerebutsi, ko ingabo ziwe zava mu mihingo yose y'igihugu, kandi ko vyari vyoroshe ko yumvise atewe abatumako bakegerana hama umwansi ntabacarukane. Niho baje bitwaje inkoho mu modokari zabo, ariko bararindira gusotora abantu babonye. Uko abarundi ba mbere babona abazungu. Abarundi bakibabona irya mbere baratangajwe n'ivyo bintu vy'urukoba rwera. Ivyo birabonekera no mu mayagwa y'ikirundi, aho hari igisokozo kivuga kiti aho hepfo haciye ubutindi buhetse uwundi. Uwishura akavuga ngo umuzungu kw'ipikipiki. Umuntu azi ico ijambo butindi risigura mu kirundi aca yumva ko abarundi batabona neza abazungu nk'abantu, ahubwo bababona nk'ibikoko, ibintu bitamenyerewe. Mwari muzi none yuko hariho abarundi abo bazungu bamaze kuza mu Burundi biyamirije umuzo wabo? Hari uwomenya umuntu yitwa Runyota canke uwundi yitwa Inamujandi. Runyota amazina yiwe ngo yitwa Gwihisha, yari amazina yahawe n'abavyeyi, akaba yaringa umupfumu, abazungu bakamwita umugarariji, yava Igitega. Inamujandi nawe yari umupfumukazi, nawe nyene bakamwita umugarariji kubw'Abadagi, yava Indora. Inamujandi na Runyota ngo bari mu gice gikomeye kuko bari ku mupaka, bakongera bakaba mu gice c'umuntu yitwa Kirima. Uwo Kirima mukaba muzi yuko yari yarigeze kwigira umwami, akaba arico catuma aho hantu hitwa ko hakomeye, ariko naho yari yigize umwami, abazungu bahavuye bamwangaza barongera baramugarukana. Amamuko y'izina rya Runyota. Runyota ngo yari umupfumu w'umwami Ntare Rugamba, aho tuzi ko uwo mwami yarakomeye cane, ariwe yaguye Uburundi. Umupfumu ni iki? Kubwa Emile Mworoha, nkuko tubandanya tubikesha ibiganiro yagiranye n'ibindi binyamakuru, Emile Mworoha aravuga yuko umupfumu ari ijambo ryiza. Umupfumu aravura, agatanga impanuro. Inamujandi nawe kubw'abazungu bamwita umusorsi. Kubera iki Inamujandi abazungu bamwita umusorsi? Nkuko bamwe n'abandi bagiye babivuga, ngo nuko yari yabahangaye kandi yari yabahanze, bakabura uko bamufata, bakabona ko afise ububasha budasanzwe uko yegeranya abantu kugira ngo bashobore kurwanya abazungu. Kubwiwe ngo ntibari bakwiye kumwita umusorcier kuko bisigura umurozi. Wewe avuga yuko ico yarazwiko neza nuko yagwanya iyo ntwaro y'abazungu. Ico bari bahuriyeko Inamujandi na Runyota. Inamujandi na Runyota kubw'abazungu barabagararije, ariko bobo bari bahuriye kurwanya intwaro ya gikoroni. Kubwawe wumvise iyi nkuru, we Inamujandi na Runyota uwo bashira mu mugwi uwo? Boba bari intwari canke boba barabahemu? Nivyo bike muri vyinshi twashoboye kubatororokaniriza muri kahise k'Uburundi. Mubandanye mugira umunsi w'Imana mwiza, mugira igitondo ciza, umurango mwiza canke umugoroba mwiza. Umukama Imana bane namwe, abe mu vyanyu no mu banyu. Ni Gloria Munezero kuri BI TV, naho ubutaha.